igihe nava hanze nari fise po yanje naturelle ma commentaire nari chocolat ntabwo nirabura ntabwo nari inzobe commentaire zaza ngo iki gikorwa cirabura ngo cisura mbi ngo kiriki Dodo batara mukorogo mbona hapo uko mweusi hapa bokunda hapa bayame hapa niko wae umeunguaga nimeungua wapi niko wae Juma yani zoom yani tutuntunga watu itakuwa baby hair Kano wamutugira misi yose none fise umushatsi mwiza papa wanje n'umusomali tacanze amaraso yabacanze n'umusomali kandi abasomali novuga bafise navuga kakanu k'abarabu naho ndabibona umengo sa n'umwarabu ariko Dodo umenga inzobe yarabaye nyinshi ni mkorogo ni satibiki sana pendeza tofauti na zamani walikuwa wanambeta na sura saa nguge jena mukurikiranye kuva nkiza ngaha nabonye ari akantu kahindutse mu kanwa yamenyo yari menshi mu kanwa yagiye asigaye iginyo rimwe ry'inzahabu waragurishije nari nakena nabuze itike nyene ayo nongereza kugira mviyo nari ndicanda ndagurisha ako kakinyo kamwe si menshi ni 280,000 gusa abakobwa muri Saudiya muri Oman ndabakunda nibo Bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chekenya mukuru chama kibaza nabishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko somaze bikora reka tuze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira mbwi bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude umugani wabandi. Yes, kuri mikoro kumwe na Benny, behind the camera ni Juma Jux Professional. Yamabikora neza cyane, Beje de la Capitale. Yes, uno musta wite, umunsi bina witeka wibaza ko ari inde. Wibaza ko ari umuntu ameze gute. Narawe babwiye ati nzo muzara, mugwa mwandika ama commentaire ngo Dodo. Rero sasa ni murete. Turi kumwe na Dodo Burundi. Dodo biti? Nipo. Umenata dadangu. Asante. Dodo yanase kuna meze tunovuga yuko atari ibintu bimenyerewe kuri Dodo vraiment unafanana unangara. Merci. Dodo kiangara apenda ke wanaume kujileta. Amenyo rero. Bakuzi babuja mwabonye Dodo cheka basketball. Wiki nwe kinga basigato. Nanda kwisaje. Nireka basamenyo gato umusegondo umwe je chamadanye ibintu. Amenyo gato umusegondo umwe. Dodo kubona amenyo yawe namahirwe kuri jewe. Ndase. Ninzahabu. Ndase. Yes, wakuza Buja TV ni Dodo Burundi urabona ko amerewe neza arashajije cyo ku Rwanda rw'iwanje navuga ko Dodo ari mu diaspora Dodo mvuga ko mu diaspora navyonzi je n'ubikoze kubera ko atavyuti mu diaspora nshiki sigura kubera iki Dodo navyonzi sinzi cyo gisigura niyo mpamvu ndakugira ati navyonzi je n'ubikoze mu diaspora n'umuntu Burundi aba hanze mu mahanga je simba hanze mba mu Burundi ndabasanda akunda kuvoyaje ukunda kuvoyaje nka kangaye mu mwaka Dodo ugereranya iki bivana n'ivyo mba ndimwo nk'ubu unye uheruka kuba uri hanze wari wagiye mu biki Dodo nari nagiye muri Ghana mu by'umuziki ibindi bintu narimwe nyene amancanca Dar es Salaam chamza ngaha rero iyi honestite yako kubatumikisha wayikuye he Dodo menga uri kuricunga gose waronse umusheri no kubera umusheri warakuje kuvuga ibyo kubera bazi gituma kwera abakunzi ba budget bazi Dodo aravuga ari yugurura Dodo n'umuntu avugisha ukuri ukuntu ubuzima bubona none sindi kwambara cyane ivyo bintu usigaye uba mu byo muri Ghana cyane no nakongereza kabaye kenshi How are you? What's the mchongereza? How are you, Dodo? How are you? Dance. Are you okay? Dance. Uragwaye? Yes, bakuza Buja TV ni Dodo yakora tubwira ati rero ngo aheruka mu rugendo mu vyerekeye akazi kiwe turaza kumenya byinshi twamusanze navuga ahasanzwe akorera hari benshi kumuri batashaka gukora ariko Dodo yarahisemwe gufata amaboko yiwe aravuga ati reka niteze imbere nkoresha amaboko yanje aho guma nicaye muhira nindire ivyo banzanira no acha nende nifanye kazi nipate pesa kidogo kumbere nange nakazi no mu bandi. Yes Dodo dusubiye inyuma gatoye ivy'urugendo rwawe byagenze gute? Iby'urugendo rwanje byagenze neza vraiment sinidoga kubera aho naringiye narisanzwe vise inshuti abagenzi twabanye muri Kuwait abandi hariho twabanye muri South Africa so byagenze neza kubaho neza n'abantu usanga ari byiza kandi birafasha mu buzima je nguma ndonka ama voyage bivanye n'ukuntu nyaga neza n'abantu mvuga neza n'abantu uko nyene yes yaguma nuvuga amenya kubana
n'abantu neza bivanye n'ukuntu asanzwe ari wewe ayaga neza n'abantu kumbure Dodo si ubwa mbere rero vy'amavoyage ubikora kuva kera rero warabikora rero kuva kera je ndi umuntu nkunda ibintu by'ingendo bakino fly ariko tuvuge kuri ku ruhande rwa music cyangwa ku ruhande rw'akazi kawe tu business iri ayo apembeni business kubera umuziki yani ni nkuko maze kuwuhagarika kubera nabonye ko ngiye mu bintu by'umuziki bisaba umwanya kandi kugira umuntu uzoronka amafaranga biciye mu muziki bifata umwanya munini sibyo ariko ndi muri business zanje bisanzwe ndaronka ratio uraronga ratio uraronga ukuntu ufungura uraronka ukuntu uri hinzu yego muri business ati ku ruhande rw'ati je narashimye guheba umuziki gato kuwuhagarika ariko ntangure kwanza kurondera amafaranga kuko naronka menshi dosubira mu muziki umuziki maze kubona yuko urimo amafaranga ndashobora kuwusubiramo je ndazi kurondera akazi kariko kose turetse n'umuziki nubwo noronka ku journaliste nogakora benisho nobimenya dodasigara umwarabu ba nobimenya utuntunga batwita gute baby hair kandi wamutugira misi yose none fise umushatsi mwiza papa wanje n'umusomali ntumbwire Dodo kumeri metise asha kunambia papa n'umusomali kumbe sasa wowe uracanze amaraso yabacanze n'umusomali kandi abasomali novuga bafise navuga kakanu k'abarabu naho ndabibona umengo usa n'umwarabu yes kandi Dodo asa neza cyane ariko Dodo umenga inzobe yarabaye nyinshi ni mkorogo nonje ndo wandu wa mbere kwisiga mkorogo mimi unapaka unajisikia kuramu mpaka mkorogo sana ni satibiki sana pendeza tofauti na zamani ulikuwa na meta na sura saa nguge lakini hivyo anaonekana star unumu star agezweho nyene araberewe tena mkorogo pesa hela mwenye anajipaki mkorogo lakini kanamchome jona na hela shaka kutagata nkawe arandangira kutaisi Dodo kubira ko sanbasiga sareza cyane arakazi anangara ararenze wallahi wewe nabyubona Afrima sana za Afrima kweli pamali kandi kugira ati wewe nimba abona ko asa neza natwe tuza kubona ko asa neza ahubwo muri batavyakira neza Dodo kuri ndi ruhande none batavyakira neza kubera kumbiriza ndakubwire bene igihe nava hanze nari fise point naturel amakomantere nge nari chocolat ntabwo nirabura ntabwo nari inzo komantere zaza ngo iki gikorwa cirabura ngo cisura mbi ngo kigiriki afete abantu bise ukuntu bameze ntushobora kubishinga ngo wewe ngo kubera ngo bavuze ngo usuku ngo ucugenda uko ngo kubera bavuze ngo umeze uko ngo ucugenda uko kora ivyo ushaka biri ku mutima wiwawe ubona yuko ko bino bintu bishobora kungira akamaro bitashobora kukonona hari ibindi bintu umuntu adashobora kugira ku mubiri wiwe nko kwiyongereza amabere kwiyongereza ibisusu kwiyongereza iki ivyo bintu kubera bifite ingaruka mbi si vyiza ariko nk'utuvuta tumeze neza tuzana kapo keza Jesi mbona ububi bwaho kandi abantu baritiranya ibintu mukorogo kuvuga ko ngo kwisiga amavuta hariho kwisiga amavuta arimo droquinone no kwisiga mukorogo je nisiga amavuta arimo droquinone ariko sinisiga mukorogo ni baje bashobora gufata itibe nka 10 bagaca bafata nk'agakopo k'amavuta gatonya bagashiramwe bakabivanga nivyo bitwa mukorogo ariko je nisiga amavuta yonyene yakugize gucyo none Dodo batara mukorogo mbona hapo uko usi hapa mkunda hapa bayame hapa niko wae umeunguaga nimeungua wapi niko wae Juma yani zoom yani mniangalie vizuri meze gute unafanya sama rap dada vizuri sana nenda kazi isura kutengenezea hapa isura amenitengenezea hapa nabandi bifuza ko babakorera nko kuboza yo iboza vraiment ndafise umudamu akora neza ngaha no ntabwo ari umudamu ni umusista dunyene agezweho yitwa Sisi Makeup akorera ngaha hama hani kuri shop yanje hariho amasaka meza nkaya n'ayandi muraza kuyabona tumadukisaraza kubereka akaba harimo nka saho hama
ndakora iyi ni wigi iyi nije ndabikora ibi umuntu wari wese washatse wigi ashobora kumbwira nkamukorera wigi imeze neza gusokoza turasokoza so muri bwa bumwe nyene kugira dufashanye Dodo ariko nakubaje ariko utanyishuye shaka adresse yonga kuko Dodo ari muri bamwe kumbere mu baririmbyi kandi ateramisha benshi baje kumushorera Dodo vyo viza cyane kuko Dodo tubona ateye imbere yashike kwindi ntambwe vyo viza adresse ya Dodo ahakorera adresse yo ngaha ni mu Buterere urenze hejuru ya Maison Vert gatonya canke utarashi ushitse ku mashuri amashuri yaha mu Buterere ucinjira mu Buterere ku Mutakura ucumanuka gato ari ahantu hari etage hepfo ya etage ni hariho amazu afite imiryango y'amafime nyene camubona ahantu handitse Dodo Shop Dodo Salon ya byose birahari ngaha bakumakiye neza Yes, kumbure bakumakiye neza kumbure jana bishingiri nako urabona ko Dodo anafanana vizuri kama Mwarabu. Mimi nimezana atanda kufunda kushuti nachi kumbure urabona ko ameze neza cyane. Yes Dodo ndagukeza usa neza Dodo. Merci vraiment. Unafura vizuri. Vyomba bazahamu utabudafise umu boyfriend. Uyu mpodo kama umejipaka una boyfriend vyomba bazi. Nana isi nijuru. Wanye ni muroga muramufisi? Kubera muramufisi. No Beni ubu ndibize urijipaka hivi juu ya shima yangu utakufanyisha kipindi tu. Cyangwa uri kwa ndio ndi mu biro ya nicaye mu biro ndiko ndadandaza kubera nta mukiriya ashobora kuza ngo aje kwisiga makeup kandi twebwe dusa nabi il faut komba akarorero example y'abandi bantu sivyo kugira umukiriya abone yuko iyi wigi nayikoze neza nukubera abona je nayishutse yes ndakine kumenya mbega Dodo hujapata boyfriend mpaka hivi kweli Beni ndi bize n'ubuzima kwanjye je ndiko ndarondera kubera nabonye ko byose ari cyo kimwe nico kimwe vraiment ariko ku rundi ruhande Dodo uri umuntu urafise umubiri mbega uzovyitwaramo gute Dodo ko ahisemo kubivamwo no ego ndafise umubiri ariko misi yose nta kinanira Imana sivyo bisigura yuko abatipe nagenda naronka nkeka atari indoto ziwanje sivyo so w'Imana izompa mbona ko ari serie kubera benshi baza bavuga ngo nukubera tuzi ko ari Dodo nukubera tuzi ko ari umukobwa azi kurondera nukubera azi ko hari tipe yigeze kumbwira ngo Dodo ngo unaona je ngo nikwiye tuishi pamoja aze tubane Jenda chaba muhira kwa mama wanje kandi si kuvuga ngo mbuza amafaranga yo kwidebriya nipangire mbeho neza njohe goyoa nase yani akwe Mario yes ha mucumubwira gute namubwira ati natwenze gusa nyene ndabona nyene ko ari igitangaza ariko bishisi ukagira ukunze ariko urumva yuko womurera ntibibaho nawe ukunda umuhungu bigenda gutaho nta byakabaye ababikora nabo ababikora kila muntu afise uko avyumvamwo ariko kuri jewe yani sindavyumva yuko nofata umuhungu ngo nkamuzani wanje ngo tubane je ndindiri w'Imana izoma aze dukora ubukwe tubane turondere turi kumwe Yesu akabanga ndagufite no musi nuko Dodo bagenda kumutolea mahali Dodo reko na harusi bibi harusi bihajati no arabahenze vraiment abakunzi banje we nari ndabikumbuye bino bintu baramutse kandi urabwa baramutse kuva tubatangure baramutse kwanza abakunzi ba Dodo bari bose abakunzi ba Dodo Burundi abakunzi ba Bujahit abakunzi ba byose nukuri ndabaramukije ciao cyane gose vraiment kandi ndabakunda muri ku mutima ubu ndibaza commentaire zibe nziza murabona ko ibintu byahindutse wakubwira ko yasa neza yadoshe kumbure yatwitse bimeze neza cyane ariko Dodo je namukurikiranye kuva nkiza ngaha nabonye ari akantu kahindutse mu kanwa yamenyo yari menshi mu kanwa yagiye asigaye iginyo rimwe ry'inzahabu waragurishije nari nakena nabuze itike nyene ayo nongereza kugira mviyo nari ndicanda ndagurisha be agugwa ngaya ko kamwe kagwa aka kakinyo kamwe simenshi ni 280,000 gusa inzahabu argent ko ari menshi no nayikuye hanze barayindungikiye yes kumbere na nivyo vyiza cyane iyo ubonye ko vyase uraca wikora kuri twa tundi nyene aho urinda kuja gusegereza mwibarabara sivyo none nivyo sasa Dodo ko nzi ko ronderwa n'abahungu benshi mbega uko vyitwaramo gute ubu
oya bajya bose n'abashaka kunsamaza ya n'abashaka kunsamaza ya narabigije inyuma bajya bose ba ya Dodo hivi atemena n'importe qui hapana sendi bize kabisa no kurondera ubuzima Dodo cyane bazi kibazo kuri kutagira abagenzi b'abakobwa abagenzi b'abakobwa kenshi na usanga unajua kila mtu anakuwa na nyota yake sawa by'abagenzi banje kenshi bahora bashaka ni doshobora kuba twabagenzi ijya jaruzi narigeze ko mfite umugenzi araho bampamagara ahantu ngiye gutwara amafaranga nukuri Imana imubabari aho mahera ntabwo yari anayiwanje ari miliyoni 4 ntabwo yari iwanje omba nagiye kuyatura mu dolari ndavunja ariko sinamubwiye ko ari gwanje cyangwa atari gwanje hewe turi mu taxi mbona umukobwa atangiye kurira bene ibyo bintu nabyumva atangura kurira ararira nene umvira none umuntu ko twari kumwe turi muzima ariko ararira iki ndamubaza ati shushu wagize ikibazo nyabaki bimeze gute nta ngorane afise nta kibazo na kimwe afise nijya irero mbaya ijya cuki roya kwa nini nkeka yumviriye uko ngiye kuba umumilionea none ngiye gutunga none ngiye kugira iki akaca yumvira ubuzima yoba afise we agaca yumvira nabi kandi ntabwo nabaye umwana mu muri aho mahera ntabwo yari gwanje ariko nafashe mwe 50,000 ndamu urumva ariko sinzi impamvu yahabaye sasa rero ikintu nakunda kubana n'abagenzi abagenzi biwanje beshi iyo tugendanye kenshi hari akantu kakajaruzi bakunda kungirira niyo mpamvu ya umugenzi wanje kuri umwanya n'umukiriya wanje ya ujya zoza nzaniye 10,000 nkamusuka nkamukorera perike bakamumakiya akashorera ibirato amasakoshi nkaya meza ndadandaza uyo ni wazoba ari umugenzi ya umwe azombwira ati sheri uri hehe nambwira ndi ku kazi ati nyaruka ari ahantu tugenda kurangura ibyashara zana 2 miliyo turunguka nka 500,000 uwo ni washaka ko yoba umugenzi apana wa mugenzi ati dodo uri hehe no munsi turafise nuzenya mape ewe ngo tugende kwa ba master hariya muri ville kwa ba Kori the Magic kirori kirashish oya abagenzi nkabo ntabo shaka oya abagenzi bo baza tukicara mu kabare 24 hours ata bintu tuganira atari ubusambanyi gusa no kuboregwa nta bagenzi naho shaka umugenzi ukuri azonyagura imitwe azombwira ati dodo ko ufite iyi shop ngaha ubona gute turondera ikibanza muri ville twugurure ahandi ubona gute isaro tuyishira ahandi ubona gute dukora iki niyo mugenzi nkeneye ariko umugenzi wo kuza gusa yes kumbere bivuga yuko rero abagenzi wari ufise ubwa mbere utaragenda barahindutse ubusibagiye ugifise barahindutse ufise abagenzi bashasha nabo nyene b'ubwenge bazi kurondera kandi benshi n'abanyamahanga ya kuri kutagira abagenzi bo ngaho abagenzi benshi n'abanyamahanga n'abadiaspora no nabantu yerenye bakora ibintu by'ama business ushobora kumutelefona ati ndungikira ibintu canke jewe ndakurungikira amafaranga akambwira ati yo iwanyu ibintu bigurika nibiki nkamurungikira nakandungikira kuri posta so nabo ngaha ndabafise ariko si benshi nibarenga nka 2 yes nivyo vyiza cyane kuba ubafise cyangwa kuba bibenze gute byose ni vyiza kuko hajya kugira abagenzi kubagira ni vyiza ariko kurundi mwatwe twaraba eske tugendana nabande mbega dodo ko hora novuga bwa mbere je nkikumenya nakumenye ukiva muri Saudiya mbega numvise waragiye mbega dodo yarasubiye aho yarari mbega byemeze gute vyumviro byo gusubira byaraheze cyangwa bimeze gute nta byumviro vise byo gusubirayo kubera aho ngeze kuri umwanya ndashima Imana meze nawe urabona ko meze neza vraiment meze neza ntacyo mbuze ndakora abakiriya ndabaronka amafaranga naronka hariya niyo ndonka nonga muri Saudiya nyene none nk'abakobwa bari muri Saudiya nigikuba ndabakunda cyane cyane abakobwa muri Saudiya muri Oman ndabakunda nibo bakiriya banje bambere ko sinzi agashaka kose cyambwira dodo nanga Samire abayandungiki naba boss lady reka na boss lady vraiment yes kumera ukiza abantu barabitahuye nabe ariko mu nyuma byaragenze neza abo baragutahuye ni wabivuze kubw'inabi ya sinabivuze kubw'inabi kubera bijya bintu ni ibintu navuze kandi bibaho ya byari bivanye n'ibihe nari ndimwo ya hari kiganiro nigeze kuvuga ati umuntu yo ariko aranywa inzoga akaba
afite alcool mu mutwe biragoye kugira aravuga nyene niko byari so bamwe barankunze turamukumbuye Dodo turamukunda Dodo turamukumbuye soon azoma live face to face yani tuvugane mumbona ndababona kuri line umuntu wese azobaze icyo ashaka hama ndamwishyura Dodo je nibaza ko atari kera nko muri nondwi turashobora kugira live canke vendredi canke mercredi entre muri iyo misi ibiri tubahe gahunda rero tubahe gahunda bazobe bari play reka dufate muri iyo misi Dodo turashobora kumutumira muri live ya Buja Hit kubwira avugane n'abafana biwe yego vre byo biryoshe nukuri umva hari abantu bama banyandikira Fibi bari mu za Rumonge za Makamba ku biganiro byo ku radio baguma basaba live byo yes kumbere tuzogira live namwe na Dodo kugira ngo avugane n'abafana biwe face to face bishurane novuga jambo kurindi hama Dodo novuga mu gusoza nigiki ubwira nk'abasanzwe bagukurikirana cyane abasanzwe bankurikira naona tatuaje yawe ufite tatuaje no ndara indi ntwengo urakora cheka hivi message uko ndiko ndaraba business ni ibintu bivuye Canada bariko barandungika hama uvuze bashite none Dodo sigagedra nta modoka uragura mbega mbwi ayo sagari oya bere ntandagura ariko ndi mukwiye reka iyo telefone kwa turi mu kiganiro duheze bazi tatuaje nkabwira yafutikira cyahari ivyo bisigura kino rero oya bere namaze kwivuga ko kenshi murabizi oya naravyibagiye umutipe yitwa Pasi aka kamanyu muzoka mpinda kamurungikiye iyo mutipe ari muri Amerika yambwiye yarambajije ati uraryohewe kuba ufise amatatu namubwiye ati ano matatu je nashize ko nzi ko ari garanti ariko sanga ntabwo ari garanti aca arambwira ko azompa amavuta yo kuyakura ko azoza mu 12 Pasi sinzi nzogusomagura umva nzogusoma vre kirekora dedera ko so muhungu bashe nawe niba urabasomana wana uramukanye n'umuntu wamusomana oya boy nashaka gusoma nino singombwa musomana kuri centrale birashobora gusomana kuri centrale none Dodo ari umu boyfriend wanje nese bisanzwe rero se gusoma ryari kuri centrale kashi sindavyibuka vraiment ni kera go naravyibagiye mbeba bitangura gute oya mazigiye kinini gato basa kapela kidogo Dodo oya akapela kidogo nuko imara iyi salo yawe sindayivamo nagufata nako nako ari abana bagezweho bari kuri top barabikora neza muzi gato muri muzi iyo ndirimbo iyo ndirimbo yaraba expire why indirimbo yaraba expire kabari indirimbo oya iyo yanje yo nta niyo ncibuka ni Italia kandi bize no kurondera inoti YouTube n'amafaranga naro yiteze ko amafaranga iyo wanje ani ari bwagere kuriha oya nagera kuriha sinzi banajore nijya nyene yes kumure Dodo yarose bakira benshi yakomenda mureke ariko Dodo murakugira ka make up vraiment c'est bon yo sisi make up nganyene mu buterere uyanzi yose iri mu buterere buterere paradise South Africa niyo twibereye tumira ko gahoro uvuga muri Saudi bazize kugushorera yo bama baza vraiment nabandi ni muze mushitse gusa bashifire ya mbere ni nganka bagiye utu kope aho dusangana nyane turungana dufreshere we nitubona bene nawe ku bushamba uretse mu girlfriend je oya ni wa murongo uzomuzane babimukorera uko nyene wabona Alvin Smith terere kugatumba kugatumba yes wakuza Buja TV ni Dodo Buruta ari kumwe kwakubwira yuko oza kumuraba hano nyene yasizwe akorera wifuza kumutumira novuga wifuza novuga kumushigikira mu isizwe akora urazanga nyene mu buterere akubwiye ni haruguru ya Maison Vert uzocumubona Dodo uzobana no Aniseti Dodo Shop tuzosubiraho naho gutaha Dodo twagire ba Dodo telefone mu kiganiro vraiment no yarindira batubasezere hama utufyonda telefone yawe bakunzi ba Buja Hit bakunzi ba Dodo Burundi abakunzi mwese muri rusange ba entertainment ndabakunda cyane ndabakunda gose munkurikirane nzoba ndi live mercredi ya mercredi canke oya reka tugire vendredi
nzoba ndi live kuri Buja Hit ushaka kumbaza ikibazo cyari cyo cyose ndazi murankunda nubwo mura mukomanta nyene ariko ndazi ya murankunda nzoba ndi hajya tuzoyage byinshi dutozana imitwe ufite akantu kaka business wabuze kungene woca urashobora kuba ufite umutahe wa Samire ibi bintu nibisaba umutahe munini ya gose ya ubudanda yani business ni mu mutwe business si umutahe business naha ushobora kuba ufite 50,000 100,000 warabuze ikintu wakora kugira ajya 100,000 uronke ko 20,000 canke 30 so tuzobiyaga ko vyinshi ibintu by'ubuzima ibintu bya business twunguranye mu mutwe ciao bizogenda neza dutumira abakunzi ba Buja ko bagira subscribe ya bagira subscribe ndabizi kwivuga ben subscribe like na share ya tuzosubira rero nibagira kugira subscribe bye bye